Goma vitu viko makali papa, lakini tunasimama kwa ajili ya kupambana kama jinsi nilikuambia hata kwa msimu jana. Hii kabisa lazima tuhakikishe tunawafukuza wote Banyarwanda wanarudia kwanza, na Kagame tunamfikia, tunambana na mikono miwili. Kagame makevi anakamatwa na mikono miwili. Kabisa lazima tumkamate na mikono miwili, maana sisi tushaungana sie pamoja na bale ba Maimai pamoja na sie ba Ndo. Wazalendo ya. Kabisa tunamfanyia kitu kibaya ule mshenzi sana. Pia tunataka tuhakikishe hata Jumaa moja hata ili semene tuhakikishe Kagame tunamfukuza, Kagame tunamubana kabisa, ili sote tunaitoa. Asante sana kaka, asante sana we. Felix Tshisekedi yahagurutse yamaze gufata ingingo, yamaze guhagurukira umuzungu, yamaze guhindura umuzungu, ubu yafashe ibintu byo yonyene mu minwe. Ubu tuvugana leta Tshisekedi yahagurutse igomba gutera u Rwanda. Sasa rero nari nihoreye rero uko nari nahoze kose hariho ama realite kanaka nariko ndarondera ama recherche kanaka nariko ndarondera, nari ndi mu bindi ndiko ndabaronderera kandi bikaze cyane. Rero uno munsi ikintu ngomba kubabwira niki, ico bita intambara tugiye kuyibona. Ivyo nimwe bigiye biravugwa ku ma YouTube channel agiye atandukanye, ariko no atari no ku ma YouTube channel hariho n'abantu neza na neza bari muri ivyo bintu tuyaga bakatubwira duti nukuri ibintu aho bigeze ahatemba, ibintu vyakomeye cyane gose. Utiroro gute leta ya Tshisekedi Felix Tshisekedi yahagurutse yamaze gufata ingingo, yamaze guhagurukira umuzungu, yamaze guhindura umuzungu, ubu yafashe ibintu byo yonyene mu minwe. Ubu tuvugana leta Tshisekedi yahagurutse igomba gutera u Rwanda, igomba kwirukana kwanza yitwa umunyarwanda canke M23 mu gihugu ca Kongo, hama bishikire neza na neza Kigali, kuko ivyo u Rwanda rwakoreye Kongo na Kongo igomba kurusubiriza mu ndumane. Aka gacerere kose kari kamaze imisi gahari, ndazi neza yuko bariko baritegura kandi biriko biragaragara. Reka nsabe cameraman bazanzane telefone manze kwanza muronke ino realite, hama tubandanye. Nzanira phone tubandanye muyumvire mwenyene yuko hari ibintu je shwa kuzanga nkababwira mukibaza ngo ni ibintu byo gufinata. Ibintu byaramaze gukomera, ibintu byaramaze gufata iyindi nzira. Ya, merci. Rero telefone yari ku muriro, reka telefone icyo bita umukongomani muyumvire ugenda umurundi ko nabivuga, ariko mwibaza yuko mengo nugufina, mengo ni blague twayaze me ndavuga ati no ntegezwa gucisha n'abantu banje batezwa kumenya neza yuko ibintu byamaze gufata intumbero. Muyumvire neza neza umukongomani yibereye neza neza ntubitwa Igoma ariho yibereye. Halo papa Kurumanya. Yo ni aje kaka, salama lakini? Salama papa nangai, uko mzuri? Tuko babie mzee, tuko babie kabisa, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa Goma ni aje, munasema aje huko? Goma vitu viko makali papa, lakini tunasimama kwa ajili ya kupambana kama jinsi nilikuambia hata kwa msimu jana. Hii kabisa lazima tuhakikishe tunawafukuza wote Banyarwanda wanarudia kwanza, na Kagame tunamfikia, tunambana na mikono miwili. Kagame makevi anakamatwa na mikono miwili. Kabisa lazima tumkamate na mikono miwili, maana sisi tushaungana sie pamoja na bale ba Maimai pamoja na sie ba Ndo. Wazalendo ya. Kabisa tunamfanyia kitu kibaya ule mshenzi sana. Sasa kaka, hapa niko katika kipindi mwezile emisio zangu nafanyaka, yani kuna watu wenyewe wanachukulia poa, yani mambo kama haya hawajui kama kuna watu huko wanaumia sana. Yani sasa maisha huko mnaishi aje? Munateseka mko muvita ya kuanzia lendi ya dimanche, au mko na masiku pana kwa vita na siku munatulia?
huku wacha tuseme sababu si ndio tuko tunapambana sisi vita ni usiku na mchana. Maana tukisema tuache kupambana adui atatuingilia. Pia basi tukubali kabisa adui ya Rwanda atuingilie, si lazima tuhakikishe tunamaliza bote kabisa, huko ipo. Hakuna kupumzika, ndio wazalendo vijana kabisa mpaka tuhakikishe kila kitu tuweka mzuri. Munaona hiyo vita itafaa kama kiasi cha siku ngapi, kama ngapi vile? Pia tunataka tuhakikishe hata Jumaa moja, hata ili semene tuhakikishe Kagame tunamfukuza, Kagame tunamubana kabisa, ili sisi tunaitoa huko. Asante sana kaka, asante sana we. Tazidi kunipatia ma information petit à petit. Nitakuwa na kuita kusema. Usijali hata kesho ndakutumia nyingine ma video yenye tuisha bana mtu ndakutumia ma video yote utaangalia vitu mambo yuko. Asante sana, asante sana. Ndio, asante kabisa papa mimi. Okay. Ibi ndibaza mwavyumvise yuko ari umuwazalendo neza na neza kubwira neza ati je twebwe mu ndwimwe twaduhejeje enfer. Burya mu bisanzwe hari ibintu biba abantu bakibaza yuko mengo ni mitani canke ni ibintu byo gufinata, ariko mumenye neza yuko u Rwanda kabisa inyuma yuko ruriko ruragaragaza ubukene bw'ibifungurwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'intambara ikomeye cyane, bayitege kandi bayitege. Ibi bintu rero u Rwanda rwabyifurije u Burundi na Tanzania na Kongo imyaka myinshi cyane biranka, ariko aho bigeze ko bamaze kwigaragaza bagashira imbere ivy'inguvu, ubure bigomba bijemwo inguvu neza na neza. Reka ndabibutse kandi neza yuko u Rwanda rwo rushigikiwe na Kenya, rushigikiwe n'Ubuganda ndetse na Sudani, ariko yo ntiyigaragaza cyane, ariko ivyo nibihugu vyari bishigikiye cyane u Rwanda, vyari bifise mission imwe. Bisigura neza yuko na Kongo mu gufata ino ngingo yamanje iritegura neza cyane, iravuga ati tuzogende tugiye. Reka ndabasubiza inyuma gatoyi ukungene Tshisekedi yigeze gutegwa arahora. Abantu bakamutera induru, urabona uko turategwa uku ntuvuge ntugirene, arahora aguma akoresha icyo bita diplomasi, agerageza kwerekana neza yuko uwo ari karategwa atari karatera. Ivyo ndibaza mwarabibonye mwinshi, murazi neza yuko u Rwanda rwatera M23 gatere gafata hanaka Tshisekedi akihorera. Ariko no munsi umaze kumva igisirikare cha Kongo n'abawazalendo n'iyindi migwi, ko hari yindi migwi ajya muri Kongo. Murazi ko Kongo ari igihugu kinini cyane, kuva Kinshasa gutera Goma, Bukavu n'u Rwanda. Ivyo murumva neza yuko ari ibintu vyateguye igihe kirekire cyane. Reka ndabashimire cyane mu mabanye nanje, dore mu bugano bikurikira nzobahereza information uko zabandanije. Ciao ciao.